mwaka isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abashingwamanza bari mu kaga. Kuri uyu munsi udasanzwe amashirahamwe aharanira hagati y'akazina muntu mu Burundi ariyo Akate Burundi, Forsk, Kavib, Sepsepi na SOS Torture Burundi turashaka gushikiriza impungenge zikomeye zijanye n'ibikorwa bigira ingaruka mbi cyane ku bikorwa by'ubwigenge bw'abashingwamanza mu Burundi. Twagiye tubona mu myaka iheze iterabwoba, ibihano, eka mbere no guhamagarwa mu butungane bw'abashingwamanza kubera gusa bariko barangura neza umwuga wabo canke ngo bariko bakorana n'inzego mpuzamakungu zigiye gukingira hagati y'akazina muntu. Ivyo bintu ntibishobora kwemerwa mu gihugu kivugwa ko kigendera ku mategeko. Tuributsa ko ukwigenga k'umwuga w'abashingwamanza eka mbere no kwisanzura mu vyo bakora atari ingabire ya leta canke ikintu ushobora gutanga canke ngo wimane uko bishaka. Ni inkingi idasanzwe y'ubutungane n'intwari ishingiye ku mategeko. Ibi birubahirijwe n'ingingo nshingiro z'umuryango mpuzamakungu zijanye n'uruhara rw'abashingwamanza hamwe n'amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya ihohoterwa. Ayo nayo leta y'u Burundi ikaba yarateyeko igikumu kandi ikaba igomba kuyubahiriza. Kuwa 21 Munyonyo 2025 komite y'umuryango mpuzamakungu igwanya ihohoterwa yafashe ingingo itomoye yemeza ko leta y'u Burundi yahonyanze ingingo ya 13 y'ayo masezerano mu guhana no gufatira ingingo z'akarenganyo umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize, umushingwamanza Armel Niyongere, umushingwamanza Vital Nshimirimana na mushingwamanza Lambert Nigarura kubera gusa gukorana n'iyo komite. Iyo komite yaragaragaje ko ivyo bihano vyagize ingaruka zikomeye ku mwuga wabo, ku buzima bwabo bwite, eka mbere no ku burenganzira bwabo muri rusange. Iyo ngingo irategeka leta y'u Burundi mu buryo budasubirwako isaba ko abo bashingwamanza basubizwa uburenganzira bwabo bwose, ko ibihano vyose bivaho, ko habaho mbere n'ingishi y'akababaro y'ukuri hamwe n'ingingo zigaragaza ko ivyo bitazosubira kuba. Kutubahiriza ivyo bisabwa ni ugukomeza guhonyanga amasezerano mpuzamakungu igihugu nyene c'u Burundi cateye ku mukono. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abashingwamanza bari mu kaga, turasaba leta y'u Burundi bimwe vy'umwihariko mu majwi atomoye kandi akomeye gushira mu ngiro ataguteba kandi vyihuta ingingo y'iyo komite yo ku wa 21 Munyonyo 2025 no gusubiza abashingwamanza bane agaciro kabo kose mu mwuga, mu buzima bwabo bwite no mu vy'ubutunzi mbere. Turongera tugasaba umuryango mpuzamakungu, inzego zo mu karere n'izo ku isi yose hamwe n'amashirahamwe y'abashingwamanza kuguma bakurikirana neza ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo no gukomeza uburyo bwo kurinda abashingwamanza bari mu kaga. Kurinda abashingwamanza no kurinda ubutungane. Kuba intambamyi mu kwigenga kwabo ni guhungabanya intwari ishingiye ku mategeko n'agateka kazina muntu ka bose. Kubahiriza amasezerano mpuzamakungu si uguhitamwo, ni inshingano y'igihugu.